Mbahaye ikaze kuri Burundi News Empire TV. Ndi Bunyoni umugenzi ubashikiriza vyinshi cyane cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu ategeze yumva. Murakaza neza mu gihugu cacu c'u Burundi. Murakaza neza mu gihugu kitabamo ibitoro. Murakaza neza mu gihugu kitagira umutekano. Murakaza neza aho inyuruzwa ry'abantu ryiyongereye. Murakaza neza mu gihugu cacu. Murakaza neza i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. Murakaza neza Igitega, aho politike ndetse n'abashiranganji cyane aho neva aba yicaye. Murakaza neza mu makuru mutegurirwa hano kuri Burundi News Empire TV, mugezwaho kandi mugashikirizwa nanje Bunyoni umugenzi. Ni hahandi ngutegurira amakuru utakugera wumva kwindi bonesha kure iyo ari yo yose. Urakaza neza ni wacu mu Burundi, mu gihugu aho abamenyesha amakuru badahabwa ubwisanzure. Urakaza neza. Reka nongere mbahe ikaze muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku rubuga rw'intambara. Ni hahandi mbabwiriza ibiri kuba mu ntambara iguze umutwe twaje ibigwanisho mu 2023 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Murakaza neza aho impunzi nyinshi ziyongera. Murakaza neza mu gihugu kibamo impunzi nyinshi ku isi. Murakaza neza aho abantu barya ivyabo bafise ubwoba. Ubwo ni muri Kongo, mu gihugu kitagira kandi igihugu kinini cyane gifite ubutunzi. Murakaza neza kuri Burundi News TV ibabwiriza igihugu gifite ubutunzi bwinshi cyane ku isi ariko kitazi kubukoresha. Murakaza neza mu gihugu gifite ubutunzi bwa mbere ku isi ariko gikennye cyane ku isi. Ubwo ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ntibagiye hano iwacu i Burundi aho abamenyesha amakuru badafite ubwisanzure. Murakaza neza mu gihugu kitagira ubwisanzure bw'abene gihugu. Murakaza neza aho neva umukuru w'igihugu nawe yegera mu murima agahinga. Murakaza neza mu gihugu kitagira ibiryo. Murakaza neza mu gihugu kitagira umutekano. Murakaza neza mu gihugu aho benshi bagandagurwa. Ubwo ni hano iwacu i Burundi. Muhaye ikaze. Ni hahandi ngiye kukubwiriza vyinshi cyane bigubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva. Icara hasi ufate ico kurya niba ugifise, kandi nawe niba utakibonye jya mu buriri wiyorose, ariko ntiwibagirwe vyose kubikora utumviye vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva. Murakaza neza mu gihugu nyene. Murakaza neza mu gahugu gatoya ku isi. Gusa nubwo agahugu gatoya ku isi, reka mbanze mbasabe ari abatwumviriza muherereye hano mu makomine atandukanye mu gihugu cacu c'u Burundi, ari n'abatwumviriza muherereye ijyana no makungu ya kure na cyane mu bihugu vy'ibiyaga binini. Nubwo ngeze aho kanya ariko ntabwo nibagiwe abatwumviriza bereye mu bihugu vy'ababanyi. Hari abaherereye mu gihugu cy'ubuseruko, uburaruko, ubumanuko ndetse n'uburengero. Mwese ndabahaye ikaze kandi ndabakengurukiye cyane. Hari n'abaherereye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ari abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane hano muri Afurika. Mwese ndabakengurukiye cyane. Ndabahaye ikaze nyene muri aya makuru yanje. Gusa ariko nyene reka banze ndakengurukireho hejeje gufyonda sabone. We manutse hasi kwa jambo k'umutuku kanditseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukomeza dusangiza n'ibitekerezo. Kandi nawe wibutse gusharinga inkuru zacu kandi wafyonze ukazugira hirya aho uri hose ndagukengurukiye cyane. Niho ndahera nawe utaraheza gufyonda sabone ndakurarika ngo gufyonda sabone wabikora gute? Gufyonda sabone wamanuka hasi kwa jambo k'umutuku kanditseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ugakomeza dusangiza n'ibitekerezo. Ari naho kandi wibuka gucyama hirya gatoya ku kantu wakazugira nako gafyonda ko. Ari naho kandi wibuka kudusangiza inkuru zacu kugira ngo uyurabasha kuzironka iminota ku yindi. Ni vyicane nyene ndakubwiriza cyane umenyere ko nkubwiriza ibikuyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva. Amakuru yanyakuyagira mu buryo bw'ifunyafunyo cyangwa se idonido. Cyane nyene mwifunyafunya amakuru yanjye yagiye kwibandaho ndakubwiriza muri izi ngingo z'ingenzi nkuru. Izi ngingo z'ingenzi nkuru ndiko ngiye kukubwiriza ndaza kuzibandaho cyane mu idonido y'amakuru ndibuze kugushikiriza. Ese ivyuko i Bujumbura imyuzurira yatandukanije imiryango inyuma y'intambara z'urudaca wabyumvise ute? Ese waba wigeze uva ko kuva aho imyuzurira itereye ibice vya Kajaga n'amazu ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ingaruka nyinshi ziri kuboneka? Ese ivyo abagize imiryango ko batakibana bigatuma bakoresha uburyo bwinshi cyane, ubwo buryo waba ubuzi? Ni kuri Burundi News Empire TV. Nta handi turi bugusigurire uretse hano. kandi urabisigurirwa nanje Bunyoni umugenzi. Urakaza neza mu gihugu cy'u Burundi aho abamenyesha makuru
batajya bahabwa ubwisanzure. Ese ivyuko ibya Sandra Muhoza, ivyuko ubutungane bw'u Burundi bwagumuje mu munyororo mumenyesha makuru Sandra Muhoza wabyumvise ute? Umenyesha makuru w'umukenyezi Sandra Muhoza yagumirijwe mu munyororo. Ubutungane bw'u Burundi ntibwamurekuye by'agateganyo nk'uko ubwiwe n'abamuburanira bari babisavye gihe yarenguka imbere ya sentare kuri uyu wa mbere uheze. Nta handi tubigusigurira uretse hano kuri Burundi News Empire TV. Urakaza neza mu bitero vy'Ibujumbura, urakaza neza mu gihugu kitagira umutekano. Uburundi bwategerezwa kureka gufatanya u Rwanda n'ingorane zabwo. Leta ya Kigali yagize ico ishikiriza kuri uyu w'Imana kuvyo Uburundi bwagiriza igihugu kibanyi cabwo co mu buraruko kuba kiri inyuma y'ibitero vy'amagrenade vyabaye muri iyi misi mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura. Ku bwa leta y'u Rwanda yo ivyo ntabwo ivyumva neza. Ivuga ko Uburundi bwategerezwa guhagarika kwivanga ingorane zabwo n'u Rwanda. Nta handi tubigusigurira uretse hano kuri Burundi News Empire TV. Ese ivyuko imasisi ho muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo igihomoka c'umusozi cahitanye abantu 6 kigahitana ibintu vyinshi cyane, aho abantu benshi bapfuye abandi bakaburirwa irengero wavyumvise. Umusozi wurutse ugwa ku bantu kuri uyu wa kane. Iryo sanganya ryabereye muri quartier ya Birere muri commune Masisi mu ntara ya Nord Kivu. Ubwo ni mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ese wigeze uvyumva? Fata agatebe kawe wicare hamwe, ufate kacyayo ugasoma maze umve byinshi cyane bikomeye vyo amatwi yawe ategeze yumva. Ese ivyuko muri iyo sanganya ibitegera ifata kibanza n'abantu 6 bapfuye n'amazu n'ibindi bintu vyononekaye wavyumvise? Ese urumva ko nyiri muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo? Icara wige. Ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba, ariko nacata umudafata iminota 10 cyangwa 15 gusa gwemvire byinshi cyane ibikuyemo ivyo amatwi yawe ategeze yumva. Uhawe ikaze mw'idonido y'amakuru naguteguriye. Murakaza neza mw'idonido y'amakuru mwategure kandi mukaba mugiye kugezwaho nanje Bunyoni umugenzi. Reka ntangure hano mu gihugu cy'u Burundi nkubwirize ko imyuzurire yatandukanije imiryango. Kuva aho imyuzurira itereye ibice bya Kajaga n'amazu yo ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, ingaruka nyinshi ziriko ziribonekeza. Abagize imiryango ntibakibana bigatuma bakoresha uburyo bwinshi cyane. Abakozweho ni nk'abanyagihugu baba mu makaritsiye ya Kibigega, ubumanuko bw'Ubujumbura na Kijaga mwibarabara ryitiriwe Uvira rizwi nk'irya Gatumba. Vyabaye ngombwa ko basaba ubufasha mu yindi miryango mu yindi makaritsiye ndetse no mu yandi makaritsiye atarakorwa ko n'iyo myuzurira y'amazi. Umukenyezi wanje n'abana banje bagiye kuba ahandi, sigaye nibana kugira ngo ncungere inzu. Ubuzima buragoye ngaha, tubayeho mu bwoba bw'ibishobora gushika ejo canke hirya y'ejo. Bishingwa intahe n'umugabo nyene urugo afise inzu mu Kajaga. Amenyesha ko buri munsi kujya mu bikorwa ategerezwa guca mu mazi mu gihe atarose akayira gatoya yocamwo kugira ngo ashike kwibarabara ry'Ikibumbo. Mwijoro naho nihutira gutaha kare kuko nta wuzi ako ibintu bihinduka buri mwanya. Turarya mu gisagara tugaca dutaha kurarira. Niko yigana. Kugira ngo abone abana biwe ategerezwa kuvugana nabo inyuma y'ivyigwa cangwe bakabonana mu mpera z'indwi. Ingaruka ku butunzi, abenshi mu banyagihugu amatongo yabo yatwawe baciye baja gukota amazu mu yandi makaritsiye, ibituma ubutunzi bwabo buhononekara cyane. Ntivyoroshe kuronka inzu ku giciro giciriritse, abafise amazu bose baca baboneraho kuduza ibiciro. Urayifata cangwe ukayireka. Amagorwa ya bamwe mu manezero w'abandi, niko bivugwa n'umwe mu bafise umuryango uriko urarondera inzu yabuze. Umukenyezi wiwe akora hagati mu gihugu, abana biwe 3 bahawe indaro kwa Inasenge. Twari twifashe ideni muri banki, buri kwezi dutegerezwa gutanga amafaranga runaka mu ntumbero yo kuriha iryo deni.
dutegerezwa gusaba ubufasha kugira ngo tubesheho umuryango wacu, biradukomereye cyane. Niko asigurana agahinda, akababazwa n'ivyashitse muri ako karere, akemera ko ata muntu n'umwe yari gushobora kwemera ko ivyago nk'ivyo bishobora kudushikira umunsi umwe. Twarashizemwo imitahe myinshi kugira ngo turonke iyi nzu, ariko raba ayo tubonye. Dufise ubwoba ku babandanya baba hariya mu Kajagaco kimwe no mu Kibenga. Abanyagihugu bikora mu twato duto duto kugira ngo bashike mu makaritsiye amwe namwe. Baraharanira amafaranga cyane ariko bakayabura. Baranafise amakenga ko umuyaga nkuba ushobora kuturira ibintu cyane ko insinga zashikiriwe n'iyo myuzurira. Birakomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni mugihe kandi nanone kumenyesha amakuru mu gihugu cy'u Burundi, aho ubutungane bw'u Burundi bwagumuje mu munyororo umenyesha amakuru Sandra Muhoza. Umenyesha amakuru w'umukenyezi Sandra Muhoza yagumijwe mu munyororo. Ubutungane bw'u Burundi ntibwamurekuye vy'agateganyo nk'uko ubwiwe n'abamuburanira bari babisavye igihe yarenguka imbere ya sentare kuri uyu wa mbere uheze. Abatohoza amakuru ya Burundi News Empire TV bamenye ko mugenzi wabo atarekuwe vy'agateganyo. Umwe mu bamuburanira aremeza ayo makuru. Abo bashingwamanza biwe batanze ko batazonguruza urubanza. Ibitero vy'Ibujumbura kandi nanone u Burundi bwategerezwa kureka gufatanya u Rwanda n'ingorane zabwo. Leta ya Kigali yagize icyo ishikiriza kuri uyu w'Imana kuvyo u Burundi bwagiriza igihugu cy'ikibanyi cabwo co mu buraruko kuba kuri iyi nyuma y'igitero vy'amagrenade vyabaye kuri iyi misi mu gisagara c'ubutunzi bwa Bujumbura. Ku bwa leta y'u Rwanda, ubutunzi bwatekerezwa guhagarika kuvanga ingorane zabwo n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yagize ico yishikiriza bicishije ku itangazo ryashikiwe ku rubuga rw'itangazamakuru. Biragaragara ko u Burundi bufise ibibazo vyinshi cyane, gushika aho bwagiriza u Rwanda ko rwagize uruhara mu bitero vy'amagrenade biheruka kubera i Bujumbura. Ivyo tukaba tutabona impamvu twoja muri ivyo. Niko vyanditswe muri urwo rwandiko rwasohowe kuri uyu wa 12 Rusama. Indongozi z'u Rwanda zibutsa ko ico gihugu atamatati namwe gifitanye n'u Burundi. Nubwo u Burundi bwerekanye ko bufitanye amatati n'u Rwanda, nta matati namwe bafitanye n'u Burundi. Niko iryo tangazo ritomora. U Rwanda rurangiza gusaba mugenzi warwo wo manuko gutorera umuti ibibazo vyarwo rutabishizemo u Rwanda. Ngayo nguko rero nyene u Rwanda nirwo rwahemukiye igihugu cy'u Burundi. Nanone kandi Masisi muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihomoka c'umusozi cahitanye abantu 6, kinahitana ibintu vyinshi cyane. Umusozi wururutse ugwa ku bantu kuri uyu wa kane. Iryo sanganya ryabereye muri karitsiye ya Birere mu komine Masisi mu ntara ya Nord Kivu, ubuseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ibitegera ifata kibanza na abantu 6 bapfuye n'amazu n'ibindi bintu vyononekaye. Uwo musozi wasenyutse ku muhingamo kuri uyu wa kane. Kubwa babibonye nyene, igice kinini carasenyutse. Amakaritsiye ya Moti, Negerama na Kampusawo ari kwibarabara ryitiriwe Bukavu yarakozwemo cyane. Niko abayibonye bamenyesha. Batomora kandi ko abantu 6 bapfuye kandi ko amazu menshi n'ibindi bintu vyononekaye. Intwaro yarungitse imirwi yo gutabara kugira ngo bategereze kurokora abacitse ku icumu muri ivyo bihomoka. Niko amakuru yaho nyene yavuga. Iryo nsanganya riva kuyihindagurikira ry'ibire ririko ribonekeza muri ako gace nyene kabangamiwe cyane. Kubw'umwe mu bajejwe intwaro, abanyagihugu basaba indongozi gukomeza ingingo zo gukinga ibiza no guhumuriza mu ntumbero yo kugabanya amasanganya ashikira abanyagihugu b'Imasisi. Ngayo nguko rero nyene biriko biraba. Na karorero gusa. Murakaza neza nyene mu gihugu kitagira ibitoro, murakaza neza mu gihugu gifise ibibazo vya mbere ku isi, murakaza neza mu gihugu hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni byinshi rero uri kukuyagira cyane nkubwireza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva. Dore intego yanjye ni ukugerera aho bibera
ndetse nkakugerera hariya mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho bibera. Ese wewe aho iwawe byaba bibera he? Twe hano iwacu i Burundi bibera i Bujumbura, murakaza neza aho bibera. Reka mbasubikiye ahangaha gusa mwese nkomeze ndabasabe gufyonda sabone niba mutarafyonda sabone. Mbibutsa ko gufyonda sabone no kubona ukazi kwa jambo k'umutwe kanditseho sabone ugafyondako. Wamara gufyonda sabone kandi ukakomeza udusangiza n'ibitekerezo. Kuri mikoro nge muba muri ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.